Vipi? Umeze fresh? Umeze neza? Chivyo bintu ndavyanka uyaye. Oya manzi rindire kwanza situvugane. Si waganira nawe hamumaze gushikina mu Burundi ntiwamubwiye ati ngo ntege ku kibuga c'indege kugira umubone kweri amaso ko yandi. So, naramubwiye gusa nigeze aza mugabo bifanya n'ikiganiro ngo nene nabonye yakoze. Byo muriri ibyo baririmba ntimukunda abandi abaririmba. Je ku bwanje sinkunda umuririmbyi, nkunda ivyo aririmba. Ya. Yes, bakunzi ba Joro TV kuri mikoro kumwe na Jasmine Masambambe nyuma ya kamera ni Alex ndabandanye bahasameze neza cyane. Rero aho urabona turi mu buterere twabagije mu mama mugura abona yuko adufashe nko kumenga ntashaka ubwa mbere mbwa yaratanguye yavuga ngo ashaka abantu ngo azuza kumufotora. Rero je numvise ngo sisi ngaba mu buterere urabona yuko ubu barabara bwo mu buterere usanga bugoye cyane. Rero no musi naje kugira amenye yuko kweri sisi ya Parcelle vya vrai yarayitanze yanzu nyene yarayifise bimeze gute. Batubwiye ati kujya gatatu ku kazero kagira kabiri ni haba reka navuga ati mbo reka ntwe twinjire rero tubanze tubaze usanga umuntu yaturangiye ariho ko yatubwiye ati aba muri ibi bicu rupango rumeze rupango n'urunyene mu buryo mu mana mubagiye hasi kubivuga cameraman nkurikira cameraman hodi hari umwana mani urabe vipi umeze fresh? Umeze neza? Chivyo bintu ndavyanka uyaye. Oya manzi rindire kwanza situvugane. Si ibintu bisanzwe none? Oya ibyo bintu sindabikunda. Bikunda gute kandi wowe unsigara umusitari mbona amaparasero gumutanga hari abahungu babuzeho baba. Tukekaze kwanza bimeze gute? Kubera iko no he. Amuri wawe. Nije nabamagaye ahubwo ni musubira inyuma. Nene kumenga urashavuye. Sindabikunda nyene uko nyene. Yes, bakunzi ba Joro TV uwo ni wa mukobwa yitwa Cycy novuga yuko yatanze Parcelle kera urazi yuko umuntu wese ahora yizera ubundi muntu kugira bizoze biragenda neza. Basi tumusora gatebe tuyagire hanze sivyo none. Gusa ni mutewe ngaho muce mugenda. Twirukana kandi tuje kuyaga ku bintu byo kweri tugufashe kugira ibintu bigende neza ku nkuru twumvise. Na musada nabasabye. Oya gusa reka ndabagatebe nyene ntaco nakundi. Sora gatebe basije twiyagira sivyo none cameraman rindira abaduha gatebe ibintu bigende neza mukabara bana yuko umusururu ni fresh karakora umusururu niyo mpamvu zuminga Tubakunzi ba Joro TV urabona yuko turacabandanya urugendo rumeze neza sisi meze neza ndasheba twashaka widondo mbuga sisi ninde muri make arubatse bimeze gute sisi tuvuge gute ntiyubatse gusa arafise umwana kwega ba diaspora besho usanga bafise abana ne unubu ufise akavyara se uravyara nyene umwana n'umugisha sisi hari amakuru tuko turumva yuko waratahaye amafaranga umuntu ngo akugurira Parcelle mu nyuma arayikuzominga ntiyayiguhaye bimeze gute byukuri warayimuhaye namba warayimuhaye ni giki cyatumye ataguha Parcelle yawe kandi mu gihe waramuhaye amafaranga Zafrenye general imuhaye nyene bifanye nari nagiye kwironderera ubuzima turakundana ndayimwa donc sinayimuhaye ngo ndayimugabire nari namkiye yubake kugira ngo tuzoshike turonderera ubuzima hamwe mugabo maze gushikina uko navyizeye siko nabisanze muri kino gihe mu telefone ntiyitaba bimeze gute mugikunda ntiyagohe n'abavyeyi canke mu muryango abantu bamwe babagenzi be kuburyo umubuze kuri telefone nawe uzotumuca ku bagenzi biwe wapije wewe twakundanye ndi yonyene mu bihugu vyo hanze nagiye kwirondera ubuzima donc twariye kuri Facebook turayaga turaja WhatsApp urumva ngira n'abavyeyi yampresenta sizikari bo kuko je nta mwanya munini naronka wo kuguma nganira nyene waganira nawe hamumaze gushikina mu Burundi ntiwamubwiye ati ngo ntege ku kibuga c'indege kugira umubone kweri amaso ko yandi so naramubwiye gusa nigeze aza mugabo bifanya n'ikiganiro ngo nene nabonye yakoze n'ibindi urumva ntitwashoboye kugira nyene ntitwashoboye guhura naramurindiriye ndamubura ndaza ndamutelefona ndamubura ingorane gusa Jasmine
Cyangwe se umwana uwo mwabyanye niwe yatumye abigira ukonyera kire yindi WhatsApp kumvuye kugira abesha ati dukundana ukuntu kumwara telefone apere video umuhungu kamubona vya vrai. Twara telefone apere video ya nari ndamutse neza bien apere video. Muri kino gihe none ni kurategura iki kugira Parcelle ushoboye kwigarukana? Muri kino gihe n'ubu ndacamurondeza nabonye mama yarabaye no mu star asigaye nyene ari mu sani nyene urumva nyene nciye kuri ibi biganiro sinomubura nawe uravyumva ya namba tari banga yitwande nawe urabona yuko abayanka kuvuga ati umuhungu twatanguye kugenda nabimeze kunuko wavuze ati je ndafise akavyara ati jewe ndafise umwana uwo muhungu ubwo ntiwe yarashavuye ku buryo uba waravyaye utayimubwiye ati je ndafise mugikunda namubwiye ati je ndafise umwana nubwo dukundanye de mu bihugu by'abarabu ya namubwiye nyene kuko jewe simisha umwana ndamufise sindamuhisha negezwa kumubwitsa ukuri kugira ngo yicare azi yuko jewe mfise umwana ya umukobwa mwize nkawe none yakwitishije gute navyonti basaba ngo ni mufise ivyo mukunda yashatse abari hafi buza bari hafi ko mu gihe nanje mbona yuko uri umudema ameze neza utagase ifresheri zimeze bo hari abantu benshi bakubonye mu kiganiro baravuga ati n'umukobwa nk'uyu unyakweri uyu muhungu byagenze gute ku buryo ashobora kumuta akamujya ni Parcelle umukobwa mwiza asa nkuko uyu abahungu Jesime bamukunda bari hafi donc hari igihe usanga arabonye ratanya nkuko yabivuze kuri nani ku kiganiro giherutse avuga ati je sindamwanka frema mugabo vyarashitse abahungu muri zinatamani muratamani jere kintu ishaka uno musi ndagufashe jewe nkumuco ubwiza uko ati je Parcelle nayimuhaye ko uwo mpungu twarayazi arambye ati je kweri uya mukobwa dusubire guhura hano imuha ati kuba abahungu benshi abakobwa benshi bandeheje naranse kubera urya mukobwa naramukunda muri kino gihe rero je ndashobora kugufasha nkamuzana hanyuma mugahura kweri mugasabana imbabazi namba ico mushikanako mugashikanako kumbure namba yaraguhaye urukundo nibaze yuko ari byinshi mushobora kuvuga ati urukundo nago nyine ntigwaguzwe ukunuko mugashobora kubikorerako urashobora kuzoma kanye hanyuma nkabahuza nawe mukabonana ahubwo shaka ko muduhuza kugira merezo twanje nanje kuri no mwanya sinkimukeneye urumva rero ushize namanyama ngaho oya namanyama no tarakusano sabutwaje mu mutekano usaba utwaye mu mutekano nagira nk'ubu unye ndamuzanye nkavuga ati nguyu unye ndamuhujije namwe nawe mugumane hari mushore kumvikana twese tubona TV iri ngaho onye urashaka kunyemera tanduru ihabaye sha sinibaza oya sindavyibaza gusa nyene nzogerageza uravugisha ukuri ati je ndamuzanye nta nduru notera simvuze ngo none Jasmine agashavu nikobura ku minsi yose jewe maze nganda aramurondera nkamubura nikobura nubona hakwiye iki nzomuzane cyangwa nzomure kuba je muje gutera indoro ndabona umenga abantu benshi boshavura uravyumva mugabo mwumvikanye mu mutekano ntangere mwe wese tukavugana ati wana wewe ibintu byagenze uko wese ngabiryoshe kurushiriza sivyo none je naso ya so yesi bakunzi bacuro TV urumva yuko nyemereye yuko nzomuzana hanyuma ndamuhuze na wewe kugira ibintu bigende neza sivyo none hajya sisi ikintu cyambira akunda kuba akunda mu buzima bwiwe nibiki hagati yo kusenga n'umuziki muri ibyo bibiri ikintu ukunda cyane kintu nkunda cyane zese ndabikunda nabahe baririmbye uvuga ati kwera aba angiyo numvira indirimbo zabo ndaryoherwa cyane kwa abantu hariya murakunda kudisupportinga sha abantu numvira indimbo zabo umuntu wa mbere fanani diwani ya ararimba turirimbo twiza turuhura undi muntu wa kabiri nkunda Masterland no mwana wanje yitwa izina rya Masterland umwana wawe yitwa izina rya Masterland cyangwa mwabyanye na Masterland nyine oya nkunda gusa indirimbo yiwe look uko nyene niyo mpamvu usanga umwana byanye birashika nyine murahura Masterland byagenze gute wapi nitwahuye gusa nyene ni izina ryo nyene bisanzwe donc hariho umustar basi cyangwa umuntu ni nkuko nokunda izina ryawe Jesime bani cyamamare ase mbizina ryawe witwande risanzwe oya irisanzwe irisanzwe wayisto n'abavyeyi nitwa shimira Imana Jesime
oya suko witwa hanyuma Marceline ngo onya umwisizina ryo umwana wawe umwisizina rya Marceline ubwo nabona yuko umugabo wawe ashagira ikibazo agapfu afi nandi ryo yarati apana sinamwise Marceline oya izina ryo nyene kamiri nyene tuzi nyene risanzwe niryo yitwa mara umurumva umugabo wanje nti muri uyo mwanya ntiyaciye atahura ico nashatse kuvuga wapi kubera iki bakubwa bisho kunda ko bakunda abaririmbyi bakunda ivyo baririmba ntibakunda abantu urumva mwe mukunda ivyo baririmba ntimukunda abaririmba je kubwanje sinkunda umuririmbyi nkunda ivyo aririmba ya urumva yuko Marceline amaze kuronka ikindi kibondo mu rundi ruhande kumbe baravuga ngo je ngo nta mwana nagirizwa Marceline ngo nama numva avuga none urumva ko afise umwana amwitirira sivyo none oya urumva aramwitirira mugabo yiwe oya ndagushimira rahoze Yes bakunzi bashoro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambe nyuma ya kamera ni Alexander Bandanya abaha amasama ameze neza cyane kuko ari kumwe n'umwigeme mwiza cyane asa neza Marceline hariho baby ngaha anya igutaho hije sivyo none mubana nyemuka na subscribe na comment turabakunda cyane.